Mwaramutse canke mwiriwe bakunzi ba Rook Media, bakunzi b'iganiro ca Rook Sports. Tuje kuri no munsi wa gatanu. Ibiganiro tuzaganiraho mu makuru y'inkino avugwa hano mu Burundi, amakuru y'inkino ariko avugwa ku mugabane wa Buraya, amakuru y'inkino atandukanye muri ino ndwi. Tugiye kwa dutanguje amakuru y'inkino ngaha mu Burundi, tuzaguhagarara cyane kuri basketball ni La Liga Santander, n'umugwa Real Madrid uzoba uri kutana mitwe n'umugwa Atletico Madrid. Ni derby yo mu gisagara ca Madrid, umugwa wa mbere n'umugwa wa kabiri. Ubudasa bw'inota rimwe gusa nibwo butandukanya iyo migwi ibiri yo mu gisagara ca Madrid. Ni Manchester City n'umugwa Real Madrid ushobora muri Champions League ku munsi wa kabiri. Tuze kubica hirya no hino uburyo butandukanye mu mugwa Real Madrid ndetse n'umugwa Manchester City, ahasanzwe harimo ingorane zitandukanye muri iyo migwi yose uko ari ibiri. Mu kiganiro Rook Sports cy'uno munsi tuba dufise abatumire babiri. Tubatumire rero muze muri benshi tubane akanya kenshi, twazi ko muri benshi cyane mu kiganiro cyacu. Ubutumwa bwa bundi ni kubandanya mugira mukurikirana imbuga zacu za Rook Media atandukanye kuri YouTube, kuri Facebook. Tumire amateka toya tuzi tugaruke mu kiganiro cyacu. Turagaze kandi abakunzi ba Rook Sports, abakunzi ba Rook Media, twabwiye ko kuba dufise abatumire batandukanye mu kiganiro cya Rook Sports cyo kuri uno munsi. Mu makuru y'inkino avugwa mu Burundi, twaza gushimikira cyane kuri basketball. Tuzoshimira kuri basketball ni umugwi w'igihugu w'abakenyezi mu gisagara ca Cairo mu gihugu ca Misiri, aho uriko akiniriza eliminatoire muri Afrobasket. Mu Burundi nibiko biraborohera cyane. Kuri amakuru dufise umutumire, nibaza ko mumaze kuba mubona hano, yidondore abariko barakurikirana ikiganiro ca Rook Sports, yidondore n'abakunzi ba Rook Media. Nitwa Kabanga Yves Hervé, abasanzwe tumukinyi wa basketball. Ni Kabanga Yves Hervé, umukinyi sazo kila umukino wa basketball mu Rwanda. Jimkana. Ni umukinyi mushasha muri Jimkana cyane, kwa nibuka ko mu mwaka wese nk'iyo tukuze umugwa wa Lezico. Ndi mushasha, isezo itangura niyo nzokinira. Uzokinira Jimkana. Amafaranga yarafite amaze kubera cyane. Iyo ni vie privée ni bayo. Ni Kabanga Yves Hervé, tuje kuba tuganira cyane ku makuru ya basketball, tuje kuba dufashanya. Twabwira ko yavuga muri equipe nationale, turambega ko byangira turava muri equipe nationale. Ni road to VBA yamaze kuba irangira, tumaze kumenya ibintu ine ije kwiyongera ku bintu nayo kugira ngo dukwize imigwi 12 muri Vitaro Basketball League cy'umwaka wa 2025. Ariko duhere neza muri equipe nationale. Ni umuseruka w'igihugu Yves, umaze inkino zitatu, umaze inkino zitatu, watsinzwe zose. Watsinzwe n'igihugu cya Egypt, watsinzwe n'igihugu cya Kenya, ku munsi w'ejo watsinzwe n'igihugu cy'u Uganda. Eske uno munsi inamba mu rugamba, ubona ikibazo cyabaye muri equipe nationale cyane? Bwa mbere equipe nationale yacu y'abakobwa sinzi ko benshi baba babizi, ni equipe yari imaze imyaka myinshi idasohoka. Kandi hajya muri basketball aspect imwe irashobora gutsinda match, kandi tutibagiye abakobwa bacu apare yuko baramaze imyaka myinshi badasohoka. Hariho n'ikintu ca experience muri rya competition kiriko kirabakora ko gose. Je mbona yuko ofi ameze ko bazogenda baragira bizoza bukebuke, kuko turavye nka match ejo bayitanguye neza, ariko batanguye bari imbere muri Qatar. Ariko byagiye biranga bukebuke. Umva ni ya manque d'experience mu competition internationale, kandi n'abantu bahura baramenyereye izo competition. Ndibaza ikintu kinini kiko kirabakora ko ni experience muri iyo competition internationale. Ni experience ku myaka 12 uteko abakinyi bari abakinyi kandi baza ko muri equipe nationale. Nivyo uno munsi twarabonye abakinyi bashasha baje bava hanze, ariko ari bakinyi bakina mu Burundi n'abakinyi bakina bashasha muri championnat abagati byose bari kwakira n'abakinyi bashasha baza ko nicyo bintu bakora. N'ubundi hajya ikintu kitateguwe hakiri kare kiragoye
gushika uronka produit fini uko nyene je ndibaza babandanije bizoza buke buke kuko ça faisait longtemps badasohoka kandi na championnat yabo umwaka boba bakinya mu match make cyangwa umwanya mutoya ibyo byose physiquement usanga babaye bati bahuye na bari abandi usanga babaye un peu dépassé ariko baragerageza kwitanga ko bashoboye cyane batera intege gose yego turavye effectif bagiye batwaye turavye effectif barafise ubona ko ni umuntu ashaka kwizera ko muri kazoza kandi atari kazoza ka kera turashaka kwizera ko muri kazoza ka hafi hamwe tubisurinye neza tutoza gusokora indi myaka 12 ubona ko muri kazoza ka hafi bikunze equipe nationale kabandanya tuba dufise equipe nationale ikomeye mu myaka 3-4 yego babandanje bakora kandi nabona yuko na federation yabishizemo ingufu nyinshi ndibaza mu myaka iri imbere bizogenda neza ni equipe nationale bakora kuno munsi igenekezo ryanze kuno munsi bazakina umukino wa nyuma bazakina igihugu ca Sudan ni igihugu tuzi mu bahungu bikomeye cyane mbega hamwe tuza gusanga mu bakobwa bakomeye cyane aho yako mu bahungu umva ko equipe nationale tushobora kubona uno munsi ivuye mu higanwa avec zéro victoire iyo barishimwe uko biri kose ndaza ko iyo barishimye kuri equipe nationale bon muri sport habaho gutsindwa cyangwa gutsinda bishitse bagatsindwa bakora ikigo kandi nta muntu ashobora kuvuga ngo ni shame urashobora gutsindwa mugabo wagerageje kwitanga mu ngufu zawe zose muri ico gihe rero ntuba watsinzwe ashobora gutsindwa ugatsindwa wagerageje byonye sometimes ntibabyita gutsindwa twifata mbere uwo vuga ati ni equipe nationale yagiye kwiga n'umunsi bariko bariga iyo bari objectif yo kwiga ko izi ntsinzi aya madefete yo kwaragira ntababera amadefete gusa ahubwo ababere ikigo bakuramo kugira ngo bashobore kubafasha gutegura akazoza k'equipe nationale yego ndibaza yuko abatekinisiye bagiye bajyanye icyo kintu baragikurikirana kandi ikibazo bari bafite bari bakizi naho umuntu ajya muri competition yiteguye gutsinda umuntu akiyakira ibyashyitse hama akagenda agakosora aho bayitere hama na prochaine fois bakacyosha basubirayo biteguye neza kurusha nayo makuru y'imino ariko aravuga muri equipe nationale y'abakenyezi kuno munsi azakina urukino rwa nyuma azakina igihugu ca Sudan bazaba kwije imino zine nibaza ko umuntu yateye intege ntibaharuye amadefete amaze kugira ntabwo ari shame cyane kumugwa w'inama mu rugamba imyaka yiheze batagira turayizi effectif bafise turazi ko ikirije ahubwo biba benshi maze iyo effectif irije bashobore kuyigira atu izobafasha gutegura imyaka iri imbere muri equipe nationale y'abakenyezi iro TVBS yaje kuba yamaze kuba irangira imigwi ine izokwiza 12 muri VBL 2025 yamaze kuba imenyekana hariho Egrenwa Lion Team Muzinga hamwe na Young Eagles bavuga nagite bana ko ni imigwi ishaka kuri 3 VM naragati mu Egrenwa mu ntara y'Amakamba uti ntara y'Amakamba umugwa Lion Team kuva mu ntara y'Rumonge n'umugwa Young Eagles kuva mu ntara ya Gitega uno munsi ino forma ikibazo ni ino forma y'imigwi 12 muri VBL wivuga ko iyo forma y'imigwi 12 ya VBL je nibaza yuko yabaye forma nziza cyane par rapport ni aho yari hari l'année passée kuko l'année passée saison yaza guhera hakinwe match nke ukaca usanga les jeux bakina mu match make na equipe nationale ndibaza ko hari igihe byoshika bikayikorako kuko plus umukinnyi atajya en competition umwanya munini na performance ziragabanuka kamere ariko pour le moment avec format de 12 équipes ndibaza yuko umwanya nzoba ari muremure mu match ni imigwi 12 ariko hamwe ndaza ko amwe yafise impact positive na impact negative kuko ni imigwi 12 est-ce que niveau yayo
ni no migije gufasha izoza kongereza competitivity cyane no kongereza kugira sinombre y'ibigwi gusa muri shampiyona muga competitivity nayo ikari yazo kuko twaje kubona muri no tubibe ino migwi yose twaje kuba tuyibona wala ko nta muntu ufise niveau umugobaye wayo muri shampiyona ma president ni stage kike ni stage nta muntu numwe wegereza niveau ya stage yake yo mu makwezi hazobaho je naza kwazo sinombre kutufate kuri côté négatif hazoba sinombre imigwi ino myinshi muri shampiyona ariko competitivity nayo ice ibangeye muri shampiyona. Bon, competitivité ico urashobora gusanga bajya bakinyero tubibe baciye biranforsa gasanga ibintu birahindutse. Par exemple no gwa karorero ka equipe ya Tigers ni equipe yari yaje umwaka wa mbere ikizi ariko umwaka wa kabiri c'était une équipe yaragoye ama equipe menshi y'Ubujumbura cyane iragira niba kiraja muri Big Four irakina playoffs kandi imaze gukina 2 saisons muri imaze 3 saisons ariko imaze gukina playoffs zibiri aho rero twashobora guprejija tuvuge ngo izi equipe zije kugira oya harashobora kuba surprise ko muri sport kirazira gucelebra utaragiye utarabona result donc tubihe umwanya turindire turabe ashobora kuba ama surprise kamwe kuko ndibaza benshi hajya babijemo bazi ico bagenda kandi urabona ko babishoboye urabona ko cyane cyane n'imigwi imbere izo iva mu ntara hagati za Bujumbura urabona ko bo babijemo babona ko uburyo burahari cyane uburyo nibwo main bwa mbere mu nzego z'organisation cyose hajya kugira balance muri bijya bintu sinzi organisation yawo ariko ndibaza yuko ari ikintu bateguye atari ikintu biyumviye umunsi umwe canke ibiri bakaca baza kubishira mu ngiro ni ikintu boba bari bamaranye iminsi ariko baciye executa mu kijya gihe kandi urabona n'ukuntu badeplace abakinyi bavuye muri interieur iki ni ikintu kiba cyarateguwe urumva n'ibindi ama equipe yose ntituvuge ngo si equipe ziba zijogitse umurongo shaka gukubitwa na surprise basanga birahindutse kandi ko ushaka gukubitwa surprise yindi negative cyangwa umangaba kuri côté negative kabona umuguraje ashaka kumaintain na saison imwe mugande saison turi ku Rwanda zaje ukomeye cyane umukura abakinnyi bakomeye tukabaya mu baki Rwanda n'abandi benshi bakomeye ngabo bakinnye saison imwe ikurikira bavuga ati ntabwo dushoboye kurwana bani surprise zose ibyo byose birashoboka ariko il faut toujours kuba muri côté positif agende umuntu ananiri nguma côté positif gusa hari udukote negatif sanga twinyegeje twe tuza tukarana two dukote negatif je natwo nashobora kumenya nari muri equipe yego ni utari muri equipe nashobora gutumira gusa nashobora kuvuga ati hari ahantu byagoranye bishobora kubana equipe ukaprevisa ibintu byose kabihana birashoboka gusa ikibazo brothers yagize sinoca nza kubishira kuri Lion Team canke Young Eagles kuko ni deja ne organisation zitandukanye bafite kuri Egenor yagarutse no gusa Egenor yari imaze igikina muri nutse yarakinye championnat munze mu mwaka wundi ndibaza oya yari ama eliminatoire wala ko ni equipe yari ikomeye cyane ubwo nusa kinyi bose bakinisha bamaze babagiye match bakinye izi eliminatoire match yanyuma bari bakinye batandatu baje ko batangura match ya gatandatu ubona abandi bazamura bije nubona ko nanye ni defini no migwi kurerekana mbere ava ko inzemye ya VBL kama izo zose ni za côté négatif mugabo aba responsable ba club kuko ijya foto yasikiye ku ma réseaux sociaux iki ndibaza nawe nyene yarashyikiye kuko nk'umu responsable wa Grenoir abibonye akabona equipe yiwe yashitse kuri terrain n'abakinyi 6 bon sinzi uko navyakira mbwa sinibaza ko avyakira neza kandi ndibaza n'ikindi kintu coca gishobora kubatera intege kuba baciye batsinda gaca bikarivye kandi mutibagiye yuko Aigle Noir agira bishobora kuko menga ifashe umugongo na Fondation Pax
bari n'abatunze muri football barashobora guhindura ni formation bakazana abakinyi bakomeye twarabonye ari imyaka bigeze kuzana abasudane yego ujya mwaka mbwa ntibamaze igihe sinzi ntagiye bamaze ariko birashobora guhinduka umwanya n'umwanya ntawuze ingene hameze ushobora gusanga iryo abagaye ari ihindutse ikomeye umva ni ama surprise twitega comme ushobora gusanga nayo nyene apa regle no ari alliance team zose nuko zitega umva n'ubwo turabusha kuvuga ati tuvuge turi kote negative ngo abantu babibona bavuga ati zo kusunga umva nabo nyene bavuga ati ibintu bitigiza kugenda kuri nibaza ko ikindi kintu twoca aho gatoya nyene no forma muri VBL nyene kugabanya abatranje zo kina muri VBL nibaza ko ni nuzi yagukozeho cyane muri Rezipo kugira ngo bati no gutaka ubwo muri Rezipo nano baba abatranje bashaka kwishura abandi beki kasi ni abakinya barundi benshi babone kundi buka muri Rezipo abakinya barundi baje kwishura baki yari PDD yari Nerve yari Bebeto yari n'amando arigeri we bakaja mbabara barundi usanga basanga n'abatranje none umunsi ujya forma ku bwawe point of view yawe gatoya bon ijya forma yo kugira aba étranger je novuga yuko ari nziza cyane kuko hari amatarama y'abarundi yariko arasubira inyuma kwanza subira inyuma gatoyi ubwa mbere bya kuzana aba étranger cyaragize icyo bifasha gikomeye cyane byadugije nivo z'abarundi bamwe nkuko hari n'abasubiye inyuma hama gera federation yarayibonye yuko ari ibintu ikeneye guhindura bararimita abatranje kuko byari bigoye uri muri ekipe ziganirwa igikombe izo ekipe ugasanga yazanye abatranje nka dufate 6-7 kandi bakomeye ugasanga umurundi ni wa mukinyi nyene abayabaye iki mugabo usanga abayabaye papo no bazanye ku poste yo mu étranger umukoci nawe bamusaba amaresultat aca ba oblige gukinisha baba étranger ukajya usanga na za match nke ziheze wa murundi akeneye match imwe cyangwa zibiri usanga yasubiye inyuma yarabaye découragé iki ariko iyi forma ya 12 équipe bwa mbere na mbere izofasha abarundi kuguma competition umwanya muremure kandi n'iyi limitation y'aba étranger izotuma abarundi baronka umwanya ukwiye gukina nahacu rero abarundi gukora cyane tugerageze dupruve twerekane yuko ibyo bagize byari bikeneye uwo mwanya tuba tuwukeneye hama ibisigaye nabyo tubima wasanze ibyo bagize mutari ko murakuva ko mwaya muramukiye mu mwaka uzaje avuga ati no muse ekipe ikiniza n'ayatangiye 12 abana bagize oya iyo ni decision ya federation ariko sinibaza yuko baba bagira kuko nabo nyene barafise imbona kazoza yabo kuko ndibuka nta mukinnyi arakiva muri B aduga muri A barawumwanya sezo y'iwacu ya nyuma ni twebwe twaduze muri A tuduga oya na Philippe na Flor nta bandi bakinnyi bari bakiva muri B kuki icyo gihe uwo mupeti muri B araba kuduga adugiye aduge ahantu hari ikibanza cya Sibanyoni badumbiye abandi urumva yabagiye kwicara hariho n'abenshi babihebye babonye tayayi basket iragoye baca prefera kubireka ndafise abagenzi benshi babihagaritse ariko rero uyu mwaka iforma bagize limitation y'aba étranger nakaryo keza ku barundi ko gukora hama
turaba ivyamwa vy'ibikorwa. Nico tuza kwicaranya kuri departement ngo tuzatuje kwevariwa info ati abarundi barabahaye umwanya w'umunsi benshi player saison mbega abandi batwitse ibinye n'abandi reka amakuru y'inda basketball yaragize hano kabanda ndashimye Yani nje ndabashimiye cyane. Niyaza ko n'indi muzi zo guhamagara uri nk'umukinyi cyangwa iki tuzotwita abandi ndibaza nzobanye nk'umukinyi uko kubihagaruka si ubu haya tugipfuriza amahirwe mu mwaka w'ino muri mu Rwanda mushashashuka. Murakoze cyane. Na amakuru y'inda yo kuvuga muri basketball mu Burundi ariko abakunzi ba football tumaze tubabwira inkino ziteganije muri Primus League zobandanya muri no ku rukino rwa 19 ku bibuga bitandukanye. Interstars izoba yakiriye umugwi wa Vision mu ntara y'Ibitoke. Umugwi wa Interstars niyo usanzwe wakirira. Ni Rukinzo izoba yakiriye umugwi wa Moso Sugar. Ni Rukinzo nanjye isanzwe wakirira mu ntara y'Ibitoke. Ni Stade Urunani ni Bundesport Dynamic. Stade Urunani ye imigwi yose n'umunsi ko yakirira mu ntara y'Ibitoke. Stade Urunani izoba yakiriye Bundesport Dynamic wa Flambeau du Centre. Ni RB Amasipiri izoba yakiye umugwi wa Kayanza. RB Amasipiri uno munsi muri ko byumva ko yigeze gusiba urukino rumwe. Twibaza ko byapfuye ku kibazo cy'uburyo iraheze irasanga FFP ko bemerera inkino zabo zo kwakira bakaza barazakirira kuri Centre Technique National mu Ngagara. FFP ku munsi w'ejo yasohoye itangazo yemerera umugwi wa RB Amasipiri ko inkino zabo ugiye bazakirira kuri Centre Technique National mu Ngagara. Anako abakunzi ba RB Amasipiri bagiye kuza baraba umugwi wabo batire bafata urugendo mu ntara y'Ibitoke mu rusanzwe wakirira umugwi wa RB Amasipiri ugiye kuzurakirira kuri Centre Technique National ku munsi w'ejo. Urukino rwabo rwa mbere kuri Centre Technique National bazoba bakiriye umugwi wa Kayanza United. Message Ngozi na Vital ni Stade Rukundo mu ntara ya Ngozi. Urukino rukomeye cyane, shoki ikomeye cyane hagati y'imigwi ibiri mu ntara ya Ngozi no hano mu gisagara cya Bujumbura. Ni Musongati izoba yakiriye umugwi wa Academy Deira mu ntara ya Gitega. Bumamuru izoba yakiriye Ngozi City. Stade Urunani urukino rukomeye rwose tuzi ko n'umugwi wa Ngozi City umaze iminsi uri kurahanga ibintu bikomeye watsinze wongera uranganye n'umugwi wa Message Ngozi muri derby mu ntara ya Ngozi. Ariko n'umugwi wa Ngozi City uhagaze neza mu mwaka w'ino. Urukino rwa nyuma ni Olympic Stars Muyinga uzoba wakiriye umugwi wacu wa mbere. Tumenyeshe ko urukino ruzokurikira ku ndwi ya 20 azari mu ntara y'Amakamba Nkurunziza Peace Park Complex. Umugwi wa uzoba wakiriye umugwi wa Bumamuco umugwi wa mbere wa kabiri. Azari shoki ikomeye cyane. Amakuru y'ingiro yakora vuba hano mu Burundi tuyagarukiza hano kandi tuza twerekeze ku mugabane wa Buraya. Haza turi kumwe n'umutumire mushasha tumire amateka torama tuzo tugaruka. Twagarutse mu by'akanzi abakozi ba Sports tuje kwerekeza neza ku mugabane wa Buraya. Haza guhagarara cyane ku bintu z'ibiti. Liga Santander kuno muri notwe kazwari ku munsi w'ejo ku gatandatu igihe cy'isaha 2 Real Madrid zakiye abakivo babo abakiba babo byose ni Atletico Madrid basanzwe bari mu gisagara cya Madrid. Liga Santander ni mu wa mbere ni mu wa kabiri. Real Madrid amanota 49 mu kibanza cya mbere, Atletico Madrid amanota 48 mu kibanza cya kabiri. Ni Real Madrid iza guheza urukino rwabo iza guheza derby icyerekeza mu gisagara cya Manchester aho izogiye kuri Etihad Stadium itemberera Pep Guardiola na Manchester City umwaka ugira kane. Ino migwi imyaka 4 ikurikirana Manchester City na Real Madrid yohura muri Champions League atari mu phase de group mu phase a elimination direct. Umwaka uzogira kane mu nkino 3 mu myaka 3 bihenze. Umwaka wa mbere ya Madrid yakuye mu Manchester City, umwaka wa kabiri Manchester City yakura muri Real Madrid, umwaka wa gatatu Real Madrid yakura Manchester City. Bega umwaka wa kane uzogiye kugenda gutsi. Ni izo nkino zo kuvugana ko cyane turi kumwe n'umutumire yakuza n'ubise umutumire nawe sundi mabona amaze gushika hano muri studio. Tumusaba idondondo. Ego murakoze cyane agira baramukije. Nitwa Boname Seleman. Ego Boname Seleman ndakoze muri fan page wa Manchester City hano mu Burundi. Ego ndi umwe mu bafana b'umugwi wa Manchester City. Ego eske je fan base mu Manchester City hano kujunga mu gukora guti
gute kuko turabaza ko izindi fan base ziri mu cyane Real Madrid ndazi fan base mu Arsenal iri kwirakora cyane n'ibisi biga muri Manchester City bitunganje gutandukanye turi benshi twahuye hamwe nk'abafana Man City ntitumaze imyaka myinshi ariko twaragiye twiyegeranya tumenyana hariho abari mu ntara zo hagati mu gihugu za Rumonge, Ngozi, Makamba hehe hariho n'abandi bari ngaho Bujumbura mu Buyenzi, Kinama, za Kanyosha hose ngaho za Mutanga ni turi benshi utirere hose donc turi benshi rero twarahuriye hamwe tukaba dufise umugwi duhuriramo tuvuganiramo tumenyeraho amakuru ya Man City yaba twebwe nyene tuba dusanzwe turi ngaha ariko hariho n'ayandi magroupe turimo y'abandi bari mu bihugu bitandukanye mu Rwanda za Cameroon za Nigeria turi benshi cyane urumva turi connecta nyene ku ma site cyane ku ma page y'umugwi wacu tukamenya ibiko biravugirwa ariko kandi cyane abo turi ngaha turahura arigiye duhura tugacelebra iyo twatwaye nk'igikombe cyane tugakotiza ari nk'akantu twifuza gukora kari social tugafasha ego sinzi ngira benshi bamaze kubibona ku mbuga arigiye dufasha nk'abagwaye tugafasha abatishoboye tugafashanya natwe nyine ubwacu ego ni abafana mu Manchester City hano no mwaka mugwayo ni ndembe kabisa ndembe zitego niyazaza kwishika kunaza mu Manchester City zakushika kuko turiko turavuga Real Madrid na Man City Champions League ariko dutangureza neza Manchester City zinatoye ni uno munsi ni Real Madrid ije kwakira umugwi wa Atletico Madrid ni muri Liga Santander ni umugwi wa mbere n'umugwi wa kabiri urukino urukomeye gute ubwo rukino rurakomeye rukino ruzoba samedi menga 20h ego n'urukino rukomeye kuko n'imigwi ikomeye isanzwe isangiye Gisagara kandi yihuye urabona ko atari mu kibuga gusa ariko no mu Gisagara basangiye urabona ko ahora hakumurira no mu finale y'ama Champions League bigeze kuza bahura mu myaka iheze warabona ko ari match idasanzwe uretse ko muri Espagne tuzi El Clasico ariko ubwo rukino rudasanzwe kuko ni imigwi ikomeye uretse ko mu buryo bugaragara bw'ibikombe Atletico Madrid idakunda kugira regularité ngo itware cyane ariko iyo uhuye na Real Madrid iravuga ati wewe uri umugabo ku isi yose ariko turahura no munsi rero nibaza ko uzoba rukino rukomeye nkuko rusanzwe rukomera iyo bahuye uravye na classement urabona ko barutana inota rimwe rero iryo nota rimwe muri iyo migwi yose ibiri barazi ko Barcelona iri inyuma yabo rero ko bazohura no kuvuga yuko barazi iti uzotakaza azoba afise amahirwe donc azoba atakaje amahirwe yo kuguma agwanira igikombe nibaza ko ruzoba rukino rukomeye cyane kuri ivyo bihariro byose kuba ari derby kuba donc barutana inota rimwe kuba kandi babona Barcelona inyuma yabo ruzoba rukino rukomeye mu mpande zose ni Real Madrid yo kila ino derby nivyo ni mugana Champions ariko igihe ukina ino derby ihuza abakinnyi bashika kuri batatu ku ruhande rw'inyuma muri defense Antonio Rudiger ntazoba mu rukino David Alaba ntazoba mu rukino Dani Carvajal bazigiye wewe yose zenanda ko izobana byagaruke nayo ntazoba mu rukino ni Atletico Madrid no musi niyaza kuri mu main attack ku mugana wa Burayi Antoine Griezmann Julian Alvarez baje kwa mu mwanya wa Manchester City witwa Sorloth n'abandi bakomeye ni attack ikomeye cyane muri Atletico Madrid numva ko ni ishobora kuba imwe mu byotuma no mu Atletico Madrid ishobora gutahukana ego uravye Real Madrid muri no minsi urahuye n'imvune zitandukanye kandi ukabona ko abakinyi bavunika ari kuri poste imwe inyuma ya back four rero uravye n'urukino bakinye ryari muri Copa del Rey babona ko batsinze ibisindo hafi bibiri bagomba ibisindo bibiri kandi bakina n'umugwi wa Leganés umugwi uri muri zitu za nyuma rero birakwereka yuko umugwi ugwaye inyuma ukacuja kuhura na attaque ikomeye cyane kuri no mwanya mu Rwanda na Buraya utsinda ibitsindo byinshi rero nibaza ko ego Real Madrid irakomeye imbere hagati barafise abakinyi ariko
inyuma birashobora kuzobagura muri urwo rukino kandi na Ancelotti yarabivuze yuko afise option umenga zitatu gusa kuri rya defense voilà urabona ko kurinda gukura Chouameni hagati ukamuzana inyuma ni hamwe mu babuze izindi shwa rero uzoba rukino rukomeye ariko ruzomugora mu biharuro Ancelotti ego ni Real Madrid no musaje kino naza ko twosimbira ku kinazo bafise kino no musi kandi urukino bazokina bari kwategura Manchester City wa kabiri urukino bazokinira hanze na Manchester City umva ko ni match ariko mbere ko dusiga kuri Manchester City ariko bazakamera kana muri Liga Santander keshi abakunzi b'u Man City usanga abakunzi b'u Barcelona kwera benshi bavuga ati ni Pep Guardiola benshi ni kwera Pep Guardiola kandi uko abakunzi b'u Barcelona benshi usanga bakunda b'u Man City abatari baki bamwe bamwe eske naho ugavuga ati ubu Real Madrid yotsinda basese basenagaruka bo hariho ubucuti buri hagati ya Barcelona na Man City urabona nuzenya Guardiola n'umukatala rero Barcelona ni muri Catalogne hama turabise na Man City Football Group urabona ko hariho umugwi wa Girona utwawe n'umuryango ya Pep Guardiola donc hariho ukuntu nyene hariho iyo ubwo bucuti rero nuko kuntu abafana Barcelona donc barafise reconnaissance kuri Pep Guardiola donc baratahura ico Pep yabafashije kandi aranabakunda bien sûr anabivuga nta munsi arigera avuga abakinyi ba Barcelona nabi kandi niyo Barcelona idodoye muri Man City kenshi turakunda kuyihana abakinyi natwe iyo tudodoye muri Barcelona yaba muri La Masia barakunda kuduha nk'abakinyi nk'uyu mukinyi avuye muri Porto duheruka kugura mu minota ya nyuma Nico Gonzalez yari umukinyi wa FC Barcelona rero hariho ukuntu usanga bica byoroha yuko umukinyi yahura muri Barca canke iki yumvise ko ari Pep Guardiola muhamagaye arumva ko agiye mu muryango rero ari habakana ego ni Real Madrid iri gutegura derby i Madrid ikabitegura ko na Champions League i Manchester City i Manchester City bino twizorika kira FA Cup mugwa Leyton Orient nianza kuno kutuzabona Pep Guardiola ariko akinisha Kuzanov niba zo kubona umunsi bwa ngo amenyereze cyane nianza kutuza kubona abakinyi benshi abakadre yabashize ku y'abarundi nianza ko nibutso kubona kuri Pep Guardiola tumaze kubona kenshi muri FA Cup arakinisha abakinyi ariko barakina umwanya munini bazoba ko bakina wabo kuri ku munsi wa bakina Madrid ku munsi wa kabiri ntibazotembere numva ko umugwa Manchester City urafise avantage urafise rongera d'avance kuri Real Madrid mu bijyanye no guprepara ndabyo twibukanye abakinyi twamaze kuvuga abakinyi bagwaye ba Real Madrid Rudiger Arab baza ko Rudiger ni mu defense bakomeye cyane bashaka guhanga witwa Garant ego uno munsi nibaza ko Leyton Orient izohurana n'abakinyi babayabaye canke abo bashasha Man City yaguze kugira bashobore kumenyera na Pep Guardiola arabe abo ashobora kwifashisha mu rukino ruzokurikira duhura na Real Madrid kandi urumva ntituzogendera tuzoba turi muhira rero bibaza yuko ego mu mwanya wa Pep Guardiola kubabona no kumenya ati eske kuri poste runaka aho usanzwe mbuza abakinyi runaka ninde noshobora gukinisha bibaza ko iyo yari avantage ariko kandi Real Madrid bisi biharuro byinshi kuko yo izoba kandi ni Champions League Madrid Real Madrid mu Champions League aho mfite Champions League ego ariko naho tuzoba dufise urwo rukino rubayabaye bibaza ko urwo rukino rwa Ligue des Champions rukomeye cyane kuri twebwe kubera uretse ko Real Madrid ifite ama blessure ariko twe natwe dufite blessure mentale twaramaze gutakaza ya mentalite yacu ya winning spirit ego turafise umukinyi atari mu kibuga amazi iminsi yaravunitse Ballon d'Or umukinyi wa mbere ku isi kandi akwina hagati urumva arafise ikintu yafasha mu mugwi arafise ikintu yaterera muri winning spirit undi mukinyi tuko turatakaza ejo kagenda Diaz
Ruben Dias no musaje kwa garuka umusoje ari muri antrenema za Manchester ego kwa Jeremy Doku ko yamaze kwaje Emerson Moraes ariko ni Manchester ije kwina no musi squad yose yakwiye kiretse Rodri wenyine ko Oscar Bombe yaje kuba garuka mazike yaza ko no ku match ya Reto duja kumubona no musi squad ya Pep Guardiola irakwiye Nico Fernandes si niveau ya Rodrigo nganaza ko umukinnyi ashobora icyateneye muri ekipe ego si niveau ya Rodrigo ariko turizera ko azotera ikintu kuko yarasanzwe akina muri FC Porto kandi yaronka umwanya ukwiye rero arafise ama match menshi mu kugura na system ya Pep Guardiola yize ko bakoreye muri Arsenal ego turizeye ko urwo rukino ruzoba rukomeye na Real Madrid nivyo imenyereye Ligue des Champions n'umugwi hageze muri Ligue des Champions hari ukundi kuntu wiyumva ariko kandi kuba twarahuriye muri barrage atari muri demi finale cyangwa muri quart de finale nkuko byari bisanzwe bimenyereye biraboneka hari muri demi finale nibaza ko urwo rukino ruri guguruye nta muntu yovuga ngo tugiye gutsinda ariko tuzuba rukino guguruye tactique zizokora kuko wumvije na interview Ancelotti yatanze avuga ati nimba hari umugwi nifuza guhura nawo ni Man City kuko hariho ukuntu Pep Guardiola hageze na muri Ligue des Champions ahora ashiramo akandi kayiro kiwe kuko ubu tugeze mu gukura donc ni deux match ni match zibiri ukuvuga utakaje imwe yindi urashobora kunganya ntubuzi bizoba ntabwo turi muri ya mapule ngo ndaza gutsindira umunsi ejo nzotsinda oya turi muri match zibiri no kuvuga ni ganye ukavamo urumva ibiharuro bica bihinduka no mukinyi agiye gukina match y'amapule canke izi match ziheze no mukinyi aje gukina match aziti izi ni match zibiri ntabwo aza mu mentalma ari wa wundi ego nivyo kuri twebwe nk'aba Man City nabo nyene nuko nyene ariko kandi haca haza mu kibuga eske ninde afise squad Real Madrid ikindi kintu nibaza ko kishobora kuyigura Real Madrid uko kuntu Ancelotti aza yifuza kubakinisha bose Rodrigo ujya muhungu Rodrigo ujya mu Brazilien ntuzenya Mbappe Vinicius agaca ashirako na Bellingham no kuvuga uciye wibagiza back four yawe kwigwaye ivyo nibindi biharuro bikunda gukora ko Real Madrid kandi ugerageje kuraba inkino bamaze iminsi bakina raba nk'imatch bakinye ryari na Espanyol Barcelona uri hasi cyane ariko urabona ingene barabuza ama occasion donc urugara rero wugaye ukacubanira ku ma contre attaque urumva igitsindo kimwe canke occasion imwe baronse irashobora kwicira match rero nibaza ko Man City nibyo tumeze nabi ariko kandi iziri match zibiri zo gukuranamo ntabwo ari championnat turashobora gutsindira umunsi byo tugatsinda tukanganya ariko urabona ko turacyari muri zitanu za mbere uravye ama match tumaze gutakaza muri championnat ni menshi cyane ariko turacyari muri zitanu za mbere ko uriratrapa ejo ugatsindwa ariko nabandi bagatsindwa gutyo ariko muri Ligue des Champions tugezemo iyi ni zibiri ni match zibiri ukinira iwanyu iyindi ugakinira hanze no kuvuga umu adversaire ashobora kuvuga ati iyi match reka ndayikina uko urumva ni match ntabwo ari match zo gutsinda urondera amanota ni match zo gutsinda urondera kurengana urumva rero ni biharuro bikora ntabwo ari ibindi bintu bizotuma umugwi uyu cyangwa uriya urengana kandi ubu sinajye kuvuga ngo kare twara kuvuga ngo Real Madrid is avantage kubera urukino rwa kabiri zo kwagira Santiago Bernabeu mugabo ubu sina avantage y'ikibuga iyo no musi aggregate ntaje uvuga ngo hariya ngo twatsindiye byinshi no musi ibyo ni aggregate ni bari bibiri kuri ni prolongation anaza ko arashinye n'ikintu kiza cyane no musi akazo kanyuma ku bakunzi wa Man City benshi cyane kuva ino season itanguye kuva dutanguye kwinjira ku ruvuga ngo mu kwezi kwa 10 kuko amezi abiri ya mbere Manchester yari meze neza yari hagaze neza cyane mbere uko Rodri avamo gushika mu kwicumi uvuga ngo inyuma yaho basitanguye gusiragoringa uburyo butandukanye abakunzi benshi ba Manchester rero bavuga ngo Pep Guardiola out
hari abantu haro parti y'abakunzi amasiti bavuga ko Pep Guardiola ati amayidea yaheze mbega uko bwawe urabona ko Pep Guardiola akwiye kuba out y'isi. Bo nibaza ko abavuga uko ari abafana batazi ingene umupira w'ubu umeze. Ndavuga urabona Pep Guardiola amaze imyaka ubu n'uw'icenda muri Manchester City. Muri iyo myaka 9 ibikombe amaze gutwara ararusha Jose Mourinho imyaka yose yamaze mu Bwongereza, arusha Arsene Wenger imyaka yamaze mu Bwongereza ku bikombe byo mu Premier League yatwaye. Bisigura iki? Bisigura yuko abakoci muri kino gihe beza batagwiriye. Ni baki cyane. Jewe kuva Pep Guardiola ashika ndakurikirana umupira, abakoci bamaze kwirukana ni benshi cyane. Mourinho yaraje yaragarutse muri Chelsea arirukana, muri Tottenham arirukana, muri Man U arirukana. Pep Guardiola yakiri hajya nyene Man U imaze kuzana abamenyereza bashika 6. Pep Guardiola yihajya. Arsenal nayo sinovuga. Voilà, bisigura iki rero? Bisigura yuko kwanza Pep Guardiola mu mateka yiwe ntashobora kugira sezo zibiri zikurikirana mbi. Ubonye agize sezo mbi uyu mwaka umenye ko ivyo ashobora gutegura mwaka uza biza bikomesha ku buryo bavuga ati uyu kabisa n'umumenyereza. Rero kuri uwo mwanya ku isoko nehe nta mumenyereza mbona tuzana aruta Pep Guardiola. Cyo ni cyambere. Icya kabiri uravye abatwara umugwi rero baraza agaciro ka Pep Guardiola. Uti kuki? Nuko mu myaka amaze yaratwandikiye izina iburaya, kuko abakinyi benshi turonka, sivyo, amatala menshi turonka cyangwa abastare benshi turonka ni kubera Pep Guardiola. Nabemera kuguma muri Manchester City ni kubera Pep Guardiola. Haaland iyo batuba dufise umumenyereza adasanzwe aba yaragiye, ariko voilà, ariko iya CV ya Pep Guardiola iramutuma avuga ati nta wundi mumenyereza nogenda ko kugira talayi wanje igume yameliora. Muri 2020 twaragize saison mbi yaranozenya Liverpool iratwara igikombe, ariko muri saison zikurikira barabonye ivyabaye. Rero n'umwaka era ndabona karorero urabona ko amazi imisi azana abakinyi, no kuvuga we nyene yarivugiye muri interview ati jewe mu ciri heze aba boss barambwiye tugura abakinyi ndanga kuko nabona abakinyi mfise bakwiye, kandi koko bari bakwiye, ariko bivaye n'amablessure umva ntushobora kumenya ngo Rudingo azovunika, ushobora kumenya ngo naho azovunika, ariko amablessure ni ikintu kiba urashobora kumara umwaka kabisa uhura n'amablessure wenyine ugatangara. Ndaguha karoro nka Liverpool yageze kugira amablessure bavanjijiki barakomereka bakinyi Liverpool iratakara imara igihe imeze nabi, ariko uno munsi raba sezo igira ihera atamukinyi n'umwe akomeye ivunikishije. Rero ni ibintu bikunda kuba ego. Rero nibaza ko abantu biyumvira ukuntu bafana Man City ni kaga ni bya bishobisho byo gushaka gutsinda misi yose. Voilà, ugasanga ugiye hano mu bagenzi baguma kubaza kubera iki muguma mutsindwa, donc utafise icyo ubishura urumva usanga donc wableminze umumenyereza. Umumenyereza tumaze kubona ko akunda umugwi wacu uko ntiyari bwamare ahantu umugwi imyaka 9. Rero yemeye kuguma mu mugwi wacu nuko donc ukunda hama kandi abona ko amateka azoguma yandikwa nibyo. Nibaza ko tugarukiza n'iganiro cyacu kuno munsi Selemani ndagushimiye. Yego ndagushimiye cyane nanje. Nibaza ko uyu munsi tuzoguhamagara ati tuganire kuri Manchester City yatwaye Champions League cyane yakubiswe na Real Madrid. Nta kibazo no kuri ntangorane umunsi wose mwantumiye nzobitabo. Yego, reka rero ndashimira abakozi ba Sports kuri kano kana kose tumaranye. Iganiro cya Sports cyo kuno munsi kigarukiye hano mu tubazo nkino nyinshi zitandukanye, haba mu gihugu cy'u Burundi ndababwiye ko Premier League zo ikarabandanya, ku mugabane muri Angleterre azari FA Cup, azari League Cup twamenye kandi ko mugwa Liverpool waratsinzwe kwa Tottenham Hotspur itsindo 4-0 mu 3
ko remontada match ya mbere Tottenham yatsinze Liverpool kimwe bavuga ngo amasezo agomba kurikirana Tottenham dasho gutwara ikombe na kimwe imyaka iguma yiyongera ni finale izacuza umugwi wa Liverpool n'umugwi wa Newcastle United wamaze kuba umugwi wa Arsenal ni inkino zitandukanye muri Liga Santander n'ahandi ziko ziraba ibyo byose uzoza tubiceko neza na neza ku munsi wa mbere ikiganiro cya Rock Sports cyo ku munsi wa mbere ndabashimiye ubutumire bwa bundi nyene kubandanya mukurikirana imbuga za Rock Media ahatandukanye mugire aho muba